Mu gihe amakuru abandanya gucanacana ko ku bijanye no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Kongo bwo n'ubu ntiburagira ico bushikirije kugira hamenyekane abagize ico gitero. Ariko rero amasoko amwe aremeza ko ico gitero cakozwe kw'itegeko rya bamwe bamwe mu bategetsi bo hejuru bo muri leta ya Tshisekedi. Muri iki gihe hakaba hari uruhagarara mu gisagara ca Kinshasa, igisirikare kikaba kiri magabo. Hakaba hatanguye kuboneka abashaka kuzimiza abantu kuri ico gitero. Ni nk'umufaransa Jean-Luc Mélenchon yanditse ku rubuga rwiwe rwa X ko abagize ico gitero ari abakorana n'u Rwanda, mu gihe atamutegetsi n'umwe wa Kongo aracisha mu kanwa u Rwanda muri ico gitero. Ivyo bikaba bitandukanye nuko vyari bimenyerewe iyo hagize ikintu kiba abategetsi ba Kongo bahora bihutira kwagiriza u Rwanda atavyemezo barinze kwerekana. Benshi mu basomye ivyo Mélenchon yanditse bakabifata nko gushaka gusamaza ku kibazo nyamukuru co kutumvikana hagati y'abategetsi ba Kongo. Amakungu akaba akwirikiranira hafi icuka kibi kivugwa i Kinshasa, agasaba abategetsi ba Kongo kugira icegeranyo cerekana ivyabaye bivuga ko vyari bigamije guhungabanya inzego z'ubutegetsi, mu gihe ihungabana ry'umutekano wa Kongo rishobora kugira ingaruka ku karere kose. Abategetsi ba Kongo bakaba baramaze kumenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane ivyinyegeje inyuma y'ico gitero bishobora kuba bifise ico bisana na politike ya Kongo yo muri kazoza. Ico gitero kikaba cabaye ku munsi w'Imana mu bucagucagu, aho hategwa urugo rwa Vital Kamerhe, icegera c'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji ajejwe ubutunzi bw'igihugu, imbere yuko abari bateye bashika no ku kirimba c'umukuru w'igihugu.